kuko burya hano mu isi ikintu cyose Imana yagihaye karandiriye yaco gifise intango gifise iherezo. Hamwe n'ivyo rero hajya nagira nkengurukire umushikiranganje wa mbere, iyo ataba ariho banararushe none jewe ngenda ku rugamba nawe agasigara arandabira ibiri inyuma akangumiriza ikirindiro mu mukomera amashi cyane. Inama yihuta kandi ngiyo nama ikaba yiga kuzindi ndongozi cane cane ibihangange mu mugambwe CNDD-FDD navyo bishobora gukurwa mu mabanga bigakurikira Generali Bunyoni. Generali Bunyoni kuri ubu agiye kuja hehe? Aho agiye kuja turaza kubigaruka ko muri ano makuru tuze kubabwira ivyo mwanyegejwe ndetse n'andi makuru mashasha ahejeje gutangazwa kuri uwo mushikiranganje ndetse n'ibindi mutariko murabwirwa. Amasoko yacu atubwira ko ikintu cyitwa umutekano niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngakumbanisha kure yacu kandi yanyu ICTV mbonesha kure Mbwero Dende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bivugwa irya nino ata makuru na make dusiga inyuma. Makuru yose turatohoza tukayabashikiriza mu buryo bw'idonido akagushikira iyo wafyonze kuri subscribe. Muri kano kanya tugiye kugushikiriza amwe mu makuru arabana n'ibihangange vya CNDD-FDD, tukagaruka kwibogozwa ry'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, ariko tukaza no kubabwira kuri ya nteguro y'ukuntu ngo Alain Guillaume Bunyoni azovanwaho ubudahangagwa maze agapfungwa. Ivyo byose tukaza kubigaruka ko muri ano makuru ndaza kugenda ndabikubwira. Ntago vyoroshe muri CNDD-FDD, bamwe babona ko ivya CNDD-FDD arakayobera abahinga kuko ibibazo biriko biravugwa hagati y'ivyo bihangange nibazo byinshi cyane. Ndaza kugenda mbicirya nino tuze no kuraba ico kahise kerekana kubirabana nibazo vyama vyibonekeza cancane mu bihangange vyasangiye urugamba muri CNDD-FDD. Muribuka ipfungwa rya Hussein Rajabu ndetse n'ukuntu umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza yahora amuhayagiza avuga ati umuntu twasangiye urugamba imyaka 10 uwo yovuga ko ari umwansi wanje uwo ntabwo yoba yipfuriza ineza igihugu. Ivyo turaza kubigaruka ko tuze no kuraba ivyashikiye mu nyuma Hussein Rajabu. Banywanyi bacu muribuka amajambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, nawe ati mushikiranganje wa mbere iyo atahaba biba vyarangoye, ariko mu nyuma akavuga nanone ko adafise abamufasha. Ivyakurikiye no kubogoza Alain Guillaume Bunyoni. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru turabe naho bihuriye n'ibivugwa ko Alain Guillaume Bunyoni ngo yoba yarashaka gutegura kudeta. Muri ano makuru ndaza kukubwira ibindi mwe mwaragiye muranyegezwa ku makuru mwene nkaya. Banywanyi bacu, imbere yuko twinjira neza muri hano makuru naguteguriye, tubanze dutangurire kuri no nkuru iciye ku masonga. Ni abantu bakomerekejwe na grenade ni muri Bisoro, abantu batatu bakomerekejwe na grenade. Abo nabo akaba ari Vianney Irankunda, Emmanuel Shimirimana na Emile Nkurunziza n'umudandaza bakomerekejwe mu gitero ca grenade. Ivyo vyabaye hafi igihe c'isaha 5 mw'ijoro ry'uwa mbere wa 19 Nyakanga 2022 ku mutumba Kanka wo muri komine Bisoro n'intara ya Mwaro hagati mu Burundi. Abateye iyo grenade ntibaramenyekana. Ayo makuru aremezwa na Diomede Ntangamajeri, umustaneri wa komine Bisoro, amenyesha ko abo bakomeretse batewe grenade mu gihe bari batahutse iwabo. Mu mushuhirano w'ikiba abo bantu batatu baciye bajanwa ku ivuriro ritoya rya Kanka, mu nyuma
barungikwa ku bitaro bikuru vya Kibumbu mu gitondo c'uwa 20 Nyakanga 2022 baciye barungikwa ku bitaro vya Kibuye mu ntara ya Gitega bifise abaganga banonosoye ivyo kubaga. Niko musitanteri wa komine amenyesha anatomora ko atawikekwa n'umwe yafashwe. N'amakuru arabana n'umutekano tuza kugaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Nanone twigarukire kuri ya makuru ariko ndababwira ko bivugwa muri CNDD-FDD aho ibihangange bitarabana ryiza, ariko ibi bikaba atari ubwa mbere tubibonye kuko nimba mwoba mukibuka inkuru irabana n'ivya Hussein Rajabu ivyamushikiye agapfungwa, ariko yari gihangange nawe muri CNDD-FDD kandi Petero Nkurunziza yarahora amuhayagiza. Ariko nanone bikaba bisa n'ivyashikiye Alain Guillaume Bunyoni hagati yiwe na Perezida Ndayishimiye, aho bamaze umwaka basangiye kurongora igihugu. Hadutse ibihuha ko Perezida Nkurunziza akebana n'umukuru w'umugambwe Hussein Rajabu. Perezida Nkurunziza niho yatangaza mu ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryo muri 2006 i Bururi ati mbega umuntu yoza kunkunda kurusha umuntu twagendanye imyaka 10 yoba nde? Mu nama ya bose umugambo CNDD-FDD wagiriye Bururi, umukuru w'igihugu nyakubahwa Petero Nkurunziza yarerekanye ko atana kimwe gishobora kumutandukanya na nyakubahwa El Hadji Hussein Rajabu. Mu mwaka ukurikiye Perezida Nkurunziza yapfunze Honorable Hussein Rajabu imyaka 7 akorwayo no gutoroka impimba. Bamaze umwaka basangiye ubutegetsi, hadutse ibihuha ko Perezida Ndayishimiye akebana na General Bunyoni. Perezida Ndayishimiye niho yatangaza mu gikorane yatunganije muri 2021 i Bujumbura ati nagira nkengurukire umushikiranganje wa mbere yatabariho mba nararushe, none njewe ngenda ku rugamba nawe agasigara arandabira ibiri inyuma akangumiriza ikirindiro. Mumukomera amashi cane nawe nyene ndazi ko mwamuvuze ko vyishi ntitubeshanye, ubu twaravuze ko atakwiyorobeka. Gira yuko hajya nagira nkengurukire umushikiranganje wa mbere iyo ataba ariho banararushe none jewe ngenda ku rugamba nawe agasigara arandabira ibiri inyuma akangumiriza ikirindiro. Mumukomera amashi cyane. Naravuze ngitangura ingene abarundi twari mu kajembegete muri Nankana igihe namutora ngo abari wafashe ibikorwa, nawe nyene ndazi yuko mwamuvuze ko vyishi. Ntitubeshanye ubu twaravuze yuko atakwiyorobeka, ntitubeshanye umushikiranganje wa mbere nawe nyene mwamuvuze ko vyishi, kandi ubu benshi arabatangaza, ubona bariko baratangara. Ayo n'amajambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ariko mu nyuma Evariste Ndayishimiye murazi vyakurikiye vyashikiye Bunyoni no gukugwa mu mabanga, ndetse yanavugwa amajambo mabi cane, amajambo yarangije umwaka wari wavuzwemwo vyishi ibitari bike. Rero bikaba vyiviriye mu kanwa k'izo ndongozi zibiri nyene. Mukuru w'igihugu akaba atasiba kuvuga ko yabuze abamufasha. Inyuma y'amezi 8 gusa General Bunyoni abarakuwe habanje gutangazwa ko Maconco agomba gutembagaza umwami. Ivyo byaravuzwe cane, ndetse hanavugwa akudeta ko hari abariko barayitegura. Wadomwe ko urutoke cane ni General Alain Guillaume Bunyoni n'akandi kagwi. Gushika ubu
batarava mu gacerere ngo bavuge abo bateguye kudeta, ariko mu makuru twama tubashikiriza tukagaruka cane kuri bamwe bavugwa muri iyo dosiye ariko badatangazwa, ndetse tukazaba tuzonababwira n'ayandi mazina. Ariko nanone imbere yuko tugaruka kuri uko gucanamwo kw'ivyo bihangange vya CNDD-FDD, Human Rights Watch yo ibona ko atampinduka n'imwe yabaye kuba Bunyoni yarasubirijwe na Ndirakobuca. Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu kw'isi Human Rights Watch rirashima ingingo yo kubogoza uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Mwitangazo iryo shirahamwe ryasohoye kuri uwa mbere, Lewis Muje arongoye akarere ka Afrika yo hagati muri iryo shirahamwe akanegura ariko ko uwamusubiriye muri ico kibanza ariwe Gervas Ndirakobuca afise amadosiye yagirizwa ajanye n'ihungabanya ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Lewis Muje akabona ko iyo mpinduka ishobora kubandanya isubiza inyuma ibijanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Lewis Muje ati mwishirahamwe Human Rights Watch turashima ko umuntu nka Bunyoni uzwi nk'uwahungabanije ubuzima bwa kiremwa muntu akorwa mu mabanga, ariko ntidushima yuko Bunyoni yashizwe ku ruhande kugira ngo asubirizwe na Ndirakobuca. Mwishirahamwe ryacu tubona ko atantambwe n'imwe yatewe. Human Rights Watch iributsa mw'urwo rwandiko yashize ahabona ko umushikiranganje wa mbere mushasha Gervas Ndirakobuca asanzwe yarafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika co kimwe n'ubumwe bagaburaya kubera ko yagirizwa kuba mu bahungabanije agateka kazina muntu mu mwaka wa 2015 aho abiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza bahohotewe mu buryo butandukanye. Lewis Muje akavuga kandi ko hari ayandi madosiye y'ihungabanya ry'ubuzima bwa kiremwa muntu Gervas Ndirakobuca yagirizwa imbere yo mu mwaka wa 2015. Ico gihe yarakora mu gipolisi no mw'iperereza. Human Rights Watch rero ikibaza ibibazo bitari bike kwijanye n'ico catumye umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ahitamwo Gervas Ndirakobuca kuba umushikiranganje wa mbere asubirira Alain Guillaume Bunyoni. Ku bwa Lewis Muje avugira iryo shirahamwe muri Afrika yo hagati ngo umuntu aravye amajambo Perezida Ndayishimiye aguma ashikiriza ngo ko ashigikiye iyubahirizwa ry'ubuzima bwa kiremwa muntu maze agaca ashira mu mabanga umuntu muri kahise yavuzwe mu mabi atandukanye ajanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu biza kuvuguruzanya. Ariko nanone icuka si ciza muri ivyo bihangange vya CNDD-FDD kuko twabibabwiye imbere yuko Alain Guillaume Bunyoni akugwa mu mabanga ngo n'integuro yari maze igihe irigwa neza ngo kubukuntu Alain Guillaume Bunyoni azokugwa mu mabanga agasubirizwa ndakugarika. Ariko nanone ntabwo bizoherera ngaho ngo kuko bizoca bishikirizwa inama nshingamateka maze Alain Guillaume Bunyoni akugwe ko ubudahangagwa kuri ubu biboneka ko ibintu vyatanguye no kumukomerana cane. Ahejeje kuvanwa ko ubudahangagwa azoca ashikirizwa ubutungane. Ariko harayandi makuru nanone ava mu begereye CNDD-FDD avuga ko habaye uguharira ndetse no kutumvikana ku bihano bizohabwa abantu babogojwe mu mabanga n'umukuru w'igihugu mu mpinduka aherutse gukora mu misi iheze. Wa mugwi wari wateguye kudeta ngo nawo uriko urigwa ivyawo mu misi za muramenya abantu boba bari inyuma ya kudeta yavuzwe n'umukuru w'igihugu ko yariko irategurwa.
ariko nanone ngo hakaba hariho ukutumvikana kuko abo bantu ngo bateguye kudeta ari ibihangange mu gihugu kandi bamwe bari muri CNDD FDD. Gutyo rero ngo kubashira ahabona no kwerekana ko umugambwe CNDD FDD wasambutse kuko abawurimwo batipfuza umukuru w'igihugu ndetse nabo ubwabo bacitsemwo imigwi. Gutyo rero hakaba hakiri ukwibaza nimba koko bazoshigwa ahabona canke nimba bazokingirwa ikibaba ivyabo bikanyegezwa mu ntumbero yuko ngo umugambwe CNDD FDD udashigwa hanze ivyawo bikamenyekana ko kandi aboneka nk'ibihangange muri uyo mugambwe bose ngo bakaba bamwe bari muri ivyo bivugwa vya kudeta. Duka nico ngiye guhereza ko mwene data uri ngaha umwanya wiwawe wukubona yuko hari icyo ukeneye gishasha, hari ububasha bushasha wipfuza, hari ikindi ntambwe wotezwa mu gakiza kawe mu kuba umukristo kabisa ashikamye ameze neza, mu kuba umukristo abona yuko imisi iyo ariyo yose azokwama yiteguye kandi impera y'Imana kubayikoreye ihera ngaha mu isi. Nta muntu yiringiye Imana, nta n'uwakoreye Imana, nta n'uwagendeye mu vy'Imana yabaye umworo, yabaye naho nikora, yabaye igicibwa. Ntibikunda na gatoyi. Ntibikunda nimba warakoreye Imana mu kuri no mu mpwemu, nimba waragendeye mu vy'Imana mu kuri no mu mpwemu, atakangono wemeye kwisigariza ntizokureka ngufe nabi. Uzosenga wumvigwe kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo murasenga mugasaba ntimuronke kuko musenga nabi mugasaba nabi. Nuri buje gusenga kandi warayugirisha ari mugenza ugiye gusaba. Nuri buje gusenga waraye urenze ibigo ugiye gusaba, usabiki n'Imana wabona uronse vyiguhaye kubara kugira ngo gusikurindira kugarure. Mugabo nta mahoro n'umunezero vyo muri iyi si uzopfuronse. Ni nayo mpamvu ngo uwo wese azokubaho kagatera intambwe akagaragaza yuko ahagaze nk'ingabo ya Kristo koko, agasaba Kristo ngo amuhereze ubwo bubasha, ubwo bushobozi, izo nkomezi zo kuba ingabo, Imana nayo izomugirira neza. Haleluya. Turangiza dusaba tuti uwo wese yumva ko akeneye kuba yoronka ingoga, ububasha, inkomezi, agatera intambwe, akaba hari cyamubakiye, akacihana, agatera intambwe, agahamagara Imana mu mutima wiwe kandi yabigaragaje. Wengine wanapenda kujificha. Unajificha sababu gani? Mbona Yesu amesulubiwa msalabani hadharani hakwenda kujificha? Wewe ukenera kwinyegeza kubera iki? Amamaza, haguruka, tera intambwe, shingira intahe Imana. Hanyuma nawe urakwitazo gushingira intahe no muri vya bindi vyari vyaragoranye, vyarananiranye. Turakeneye kuba ivyanditswe bisomeka kubera karorero keza abandi no kugaragariza Imana yuko turi kumwe nayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Yego reka dusabe abakozi b'Imana begere hano, nimba mu ishengero naho hari uwumva akeneye gutera intambwe mu gakiza kiwe, n'ubundi natera intambwe yegere hano.